Ewa wabimenye sana. Bande. Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndabaye ikaze mwebwe mwese muhora muturaba kuri Isanamu TV online. It's been a while you don't see me on camera, but nari nganyene I was around. Ndiko ndarondera umuntu adasanzwe cyane, one of the living legend dufise in our country. I'm talking about the hitmaker wa telenovela n'izindi nyinshi cyane musanzwe muzi, mwakuze mwumva, nanje nakuze numva. And by the way, today akaba yampaye amahirwe kuri jewe, it's a legacy kuba nicaranye n'umu living legend bamwita Jean-Pierre Nimbona, abenshi mumuzi nka Kidumu aka Baba yao. Welcome my boy. Sawa cyane. Zeneza. Yanezerewe kuba ndi uno munsi ku Isanamu TV. Ibi twabigerageje kenshi biranga injavyi zikavyonona. Ariko uno munsi kweri concert ya Brussels twahuye nawe n'umuntu twabanye na Nairobi ya Hussein mukuru we Hasani na Mahasa na Wanyakinama duzi biganza na wewe nijya kamera se wayo wo mukinama aya matara mukinama ijya mikro mukinama ni ibintu byiza cyane. Reka tuvuge ku bijyanye na show y'uno munsi ya Raye ibaye Brussels, aho yari sold out show, abantu binjiye, it was crazy. Kumenya kubijanye n'ingene wabonye aba fans bawe bariko baritabira show the public. Ibi bintu numugisha, bamwe bigenda nabi abandi bikagenda neza. It's all about favor from God. Biva kumana. Rero bivuye kumana ni wihambaza mu ruhatari. Oya. Icyo ufise tara free of charge from God. Ichuri mukuhema from God. Nicyo gituma banyita mu Kristo. Nuko namaze gutahura. Rero uno musi byagenze neza. Imana yahabwa icyubahiro. Wari umaze igihe kingana gute utaza guperforminga ngaha Brussels? Imyaka 7, ariko i Nairobi ni buri munsi.
kubwawe wabaye surprised or wari uvyiteze? jewe mba niteguriye kuri vyose, canke success canke defeat. Rero uno munsi ni success, ni nko gukina match ya football, uratsinda uno munsi, ejo bikanga, ukaronga igikombe, ejo ukakibura, ariko ubu umuntu bukabandanya. Kuba umurundi ashobora kuva mu Burundi akaza guperforminga Belgium akuzuza, ikaba ari show yitabirwa n'abarundi benshi cyane, kuri wewe bigwa ishusho rimeze gute ku muziki wacu? Batangiye gutahura yuko bategeza kwikunda imbere ko bakunda abandi, bikunde bo, gukunda umuco wabo, abantu babo, ibintu byo biva mu gihugu cyabo. Ibihugu ni bibiri, n'u Rwanda n'u Burundi n'abindi. Back in the days harabaye ikibazo cy'abaririmbyi bari mu Burundi bavuga ati the problem ya visa iki, ugabo kuri Kidumu birakunda, like what the message ushobora kubwira mu bantu? Natangiye kuzino muri 2003, benshi bari bazi ko nzogumina, fata decision yo gutaha. Rero ndakubagana umwanya umwe ngavuga ko naciye Serbine, bon ni sawa kugira ngo nari ndege abandi. Bon urabona visa ndimuze murafata nkumenga ni gitangaza, banyene kwitanga n'abagabo nkatwe n'abagore nkatwe. Hari ukuntu bayikorera ku mukenyuro bakakoreka kumenga ni gitangaza. Hari n'abaja mu bafumu kugira ngo baronke visa, hari n'abaja ku bafraperi baronke visa, hariho n'umukenyuro abazungu bakoze kugira ngo biha agaciro. Nitotangura kubima gwacu bazoca baduha gwabo atari dukeneye. Amakuru nayo nitwatangura tubye kwima na visa yacu, nabone bazoca bugurura gwabo, kandi tuzozino tuja gukora shopping gusa tugaca dutaha. Hari umuntu urumva ngo yasigaye Dubai bahita bataha, nonga bizogenda gutyo. Yes. Nimburu kuna nakubaza yo. Nimburu kuna nakubaza yo. Nimbari kuna kuna. Nikona baza ni shadi bumbu. Abagabo b'amachisi babone ibinoze. Shadi bumbu. Nimburu kuna nakubaza yo. Nimbari kuna kuna. Nabonye ukunda rimwe.
sinabumva twese kubera amastresi eganika akaguru eke rava ipantaro igashira kirato iganyama inyuma wisonsensuri fatinda yanjye bakamererwa neza fatinda yanjye bakamererwa neza ufata ingingo yo gucumabaza no kwicubishabiza ukwiye kwicara hamwe kibuga cyanjambo twavuganye erega shadibu yibanye ko ndi patiri mukuru namusambanyi azoja mu ijuru imibira jyana igatera malariya umubu wakuriye wagutumye kumbaza urazi shadibu kera ntarakizwa nararaba kino gihimba cy'umubiri haleluya bakristo n'abasaka n'abashaka naracyitegereza icyo gihimba haleluya ngafatwa n'ibintu impwemu zigasohora haleluya ariko ubu ndabibona byose n'ibisanzwe reka ndaguhoze mwana impyisi ziri hariya hano hariho mpwemu yera kiramama zikiranga kiramama zigomana ikora kwiyibone kiramama tunenimbaga cyabamira yona bonye ayona kowe ubumana yayikunda yayimyiza nk'irekana itegera mumenya kone mumuze ngasengege ariwe kuzana fatinda yanjye bakamererwa neza ugerageje kuraba urafise show uno musi wari ufise show Belgium mu minsi iza uzoba uri mu Bufaransa uzobandanya Sweden n'ahandi abarundi baza kubona iyi show y'uno munsi igiki wobabwira for the show for the next show okay surprise ni nyinshi uburundi afise umwanya wo gutraininga ijya band surprise ni nyinshi ugerageje kuraba like ingene wa performing kuri stage like age yawe it's like you perform umuntu afise imyaka iri hasi what the secret behind nugukunda ivyo nkora tu ndakunda akazi ndakunda ivyo nkora nabitanguye ndi muto ibi ni ibintu natanguye mfise 10 ans ndi umubateri ndi umugitariste
clavier ku myaka 16 17 ni ibintu natabwiye ndi muto. Rero hari umuririmbyi wo muri Congo nakunda kuraba yitwa Papa Wemba. Imana ikirambwira ati ujya ni papa nawe ni baba, jewe ndi baba yao, se wabo bose bafizo shiramo bose abushaka, je ndi papa wabo. No muri Kenya ndi papa wabo, bajya bose ubona bajya bafise ama views cengagira subscribers b'umutima, imitima y'abantu ndayifise, bajya batashize content view nuze subscribers baca bavako. Ngaba bana ubona nga bamama babo babavyaye bariko papa na bamama batongozanya ku ndirimbo zanje. Hariho bamwe naririmbye kuri mariage baravuka, ubu n'abakobwa bakuze, nico gituma nitwa baba yabo. Uravuze kubijyanye ubona nga inyuma akazi kikanje aragakoresheje mu kubita mission, ariko araresha bamuresha yawaini agacagira amataye. Uravuze izina baba yao nca nereza amaso mu bindi bihugu like nk'ibihugu nka Nigeria bafise nk'igiteramo nk'umuririmbyi nka Davido arashobora gufata nk'umu upcoming akamutora akajana guperforminga ari ikaba nka surprise kuri wewe. I think wamubibona abikoze kera imbere ko Davido avuka, nabikoze kera sinigeze nshaka yuko je mba DJ nyene. Nuno munsi yo Fizo Degori nyo mubonyaje numuvye kuri jewe. Aba bapeti bavuza ngayo mu Ububirigi muzobamenya kubera yuko murabona yuko nabone babishoboye. Jeff Sabanji Nairobi nzoza nabo ukwezi k'umunani muri Pologne, uzokumva abantu bazokubwira yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana.
sasa uravuze ku bijyanye n'abana bariko baraza muri iyi minsi ubu turafise innovation yo kubona abaririmbyi batandukanye batoya baza guperforminga ino ngaha Belgium bikaba ari kimwe mu bintu mwagizemo uruhara namwe nk'aba legend kuba muza mugasubira inyuma n'abandi bashobora kuza bagasubira inyuma amwe mu majambo ushobora kubwira Dramati mumushigikire nawe narafise kazoza erega izo zibika zaramagi nakaye kajambo ubwira n'abandi bari inyuma yiwe kugira ngo bamenye bimwe mu byo wewe wakoresha urazi R c'est le message n'ubutumwa hanyuma ni chant itari electronique si autotune chant itari electronique yinjira mu mutima chant iri electronique irinjira igacivayo kuko si yukuri abantu bakavuga yo fali pupa yo bigaca bivayo umuntu agira n'ibintu bitari electronique birinjira bikagumayo nibo bafana ubunyuro munsi kandi rero j'annonce aujourd'hui ninaheza ivyo vyose akandi kiburisere nzokagira ka au revoir niko nditahira ka acoustique hapana ama kwingine mfate gitari umupianiste aze tugire acoustique abantu ndabagirira imiziki the best of Kidumu 18 gusa bite nigende when the voice is not electronic it stays in people's heart.
voilà uhora wiyumvira ariko ndashimiye abafana kuza uno munsi hariyo abafise akazi ejo mu gitondo hariyo abasize abana babysitting bakabasigira abantu hariyo n'abavuye i Bujumbura agafata indege kavuga ati sindakubona kenshi namubariye ndindira muri juillet nakuja Bruxelles sinzi ko bafise abagore ino sinzi ko bafise abahabara ino ariko nimba ari urukundo Imana ihabwa icyubahiro labasaka labashaka labababa nakwambia peti shetani ashindwe uhora wiyumvira like mu myaka iri imbere uzoretiringa let's say like ukaba nk'undi muntu umviriza nzofa ndiko ndaririmba jewe ndacyari muto cyane kwanza aba bakobwa babivuga uno munsi banga banize imyaka 10 she 38 tangaza to thank you so much legend wakoze cyane byishimiye cyane kubona twicaranye tukavugana ibintu bitandukanye ariko sinogenda no kubajije iki kintu igaragaje kureba umuziki mu Burundi aho uva aho umaze kugera kuri iyi step turiko woha iyihe mu myaka iri bon umuziki ufise abantu batatu ufise umu artiste ukagira umufana ukagira n'umu investor n'umugwiza tunga abo bantu batatu ni bava mu itiro umumiziki akava umu artiste akava mu itiro abafana bakava mu itiro bagaha agaciro abantu babo umu investor akavuga ati I want to invest singene ibintu bya urabona nka sale iyi sale ni ya kabiri iya mbere bace bayanira ibi bisigura iki ijya ya mbere twari tukoze error investor aravuga ati no we have to move very nice
akoreye sibyo mutangure 1 2 ikibuno amaboko hejuru agira nyumwe bavuze gutya muze aranya let's go reka ndakubaze gato aka kantu kabaye polemique kuri social media hariho umuntu yavuze ati ngo abaririmbyi ntibagerageze baze baramota baca baravuga ati bavuze ko tutoga tumota nabi icyo kintu waracyumvise and by the way hari ibyo wanditse ashaka kumva kuri screen comment yawe ku bijyanye na kaga bavuze abanuka abamota sabaririmbyi gusa umuntu yishoboye agura parfait atishoboye nta parfait afise bon narabivuze kujya nabivuze kijyagi ariko reka rero ndabivuge muri rusange iyi si deba yo tufata umuhanda abanuka abamota shauri yako abadimudimu tuvuye muri iveje tujya mu by'abahutu n'abatusi nabyo nta kamaro ubona ko mvuze iby'abahutu n'abatusi ucyugira ubwoba bitinye kirazira kuvuga amavangura ntacyo gufasha none amafaranga ni umudimudimu iyi mikoro ni umudimudimu kamera hajya ni umudimudimu kamera ni umuki niyajya kuri YouTube ushaka yuko bigira resulti yayo birabwa n'abantu benshi uravangura uguriye restaurant uravangura abakiriya mureke amaho peti ufise imyaka mikeya nutangure kwiyonona hakiri kare kandi sinibaza ko ariko Pole yavuze Pole ndamuzi bien yovuga ibintu nka biriya yabivuze nawe mwabitawe uyu kwanyu kubera ko yashase kuvuga image ya uyu artiste unaona vile imekuja na ile costume ile litoka Brazil sema Brazil mu Amazoni sema Amazoni ikiato ni ngozi ya krokodili sema krokodili sasa bitie mu social media urakamererwa neza asante sana urakoze cyane the living legend ndishimye cyane yego kabisa bari guheza imyaka myinshi 38 hii kiato ni mdomo ya krokodili tena ya mu Amazoni koti ya Amazoni ile miti ya kulaga watu ile koti ilitoka mu Amazoni
Sasa ili nipige konseri hapa, nilianza kuuliza kama podium iko compatible na kiato yangu. So hawa wapetini wa So